GNFILMS, good news films, double favor without limits. GNFILMS, good news films, double favor without limits. Usimabukuwa icho wawubikiche ubusimabukuwa icho wawubikiche iyubikiche neza uyiguhane inyungu nabi uyiguhane inyungu ivyo vyose n'ingaruka ivyo vyose n'ingaruka ivyo vyose n'ingaruka ivyo vyose n'ingaruka ivyo vyose n'ingaruka. Mama? Mama nguyunga ya. Mama nguyunga. Mama. Mau. Nguyunga. Yo Vini. Ivyo bintu wakiza nibiki. Ukuntu njiye umutima. Yo. Aranjiye umutima. Aranjiye umutima. Vini. Urabona ivyo bintu nkoreye gamwana. Yo. Vini. Yo. Finlin. Urabona iryo kintu ukuntu ngiye umutima. Ma waracyari ubuzima bwiwe. Sibyo? Mama aracyari ubuzima bwiwe. Sawa. Wena mama ndabasabye mu mbabazi. Ndasabye imbabazi. Ndetse n'Imana imbabazi. Nari narambiwe n'ubu buzima. Nari numva umenga icombera ciza rukono tubamo. Ariko n'ubu urabona ko byanse. Mama nari nagiye muri sanze. Cyasanga ngiye amafaranga ngarutse none cyasanga agapapuro ngaho yanditse iryo kete. Uko abantu yaragiye kwiyahurira nari ndahazi none cyiriruka ko yari yasize handitse cyanibo. Imana yamfashije asanze atarakora kusanga. Phil uyumva ko iyo umuntu afuye abaruhuza kavuga kandi iyo umuntu afuye yiyahuye aje mu muriro ntabwo ari kuruhuka. Ariko gamwana nje kugira wiyanke wewe wumva biryoshye na gato. Sinumva kugira uramwamiza kwigisha n'ubu ko yabiteguye araho bitoherera ngaho umwamize kwigisha umuremeshe kuko ingorane afite cyangwa mu kimwe tuzomujyana kwa muganga hariho abantu bashobora kuremesha umuntu. Mama nawe si wowe barafise mugabo ndazikubya ugendeka neza. Siyo nyisha twese tugenda twarababaye. Jesu wawe ko yapfuye naciye niyaho. Batayi bawe ko bapfuye wabayeho ndagufise urumwe none simba nariyahuye ariko umwana muto nk'uyu wategura kwiyahura.
ngaha bebe. Sivyo? ko niyumvira nk'ubu iyuva mbega jewe nari kuba merewe gute gusa ikintu kimwe kurinda ubona umuntu w'umugabo afata ingingo yo kwiyahura nuko aba yarengera Finlin gerageza wibuke amajambo mama wawe yakubwiye agira cikana hoho kubera ko tuyagendera ikintu gusa je mbona no gufasha nuko no guhuza n'umukozi w'Imana akagusengera kuko muri Yesu niho hari amahoro, muri Yesu niho hari umunezero udasanzwe. Wanyemerera basi Finlin nkaguhuza n'umukozi w'Imana akagufasha ukamubwira ibibazo byawe akagufasha akagusengera ndabibaza ko woronka mwe muyera Sami mbwiye amajambo nibutse ibintu bikomeye mama yambwiye kumfira abayirima yawe umpereza ico gitabo iki iri jambo ry'Imana ndakwinginze mwananje ijambo ry'Imana rizoba ubutunzi bunini kuri we ibyo uzosoma byose ngaho uzobigendere mwananje hanyuma icyo cyo kumuza n'umukozi w'Imana ndacemeye waho niyaba nuhura n'umukozi w'Imana canke nkahura n'uwo Yesu akama ikintu citwa umunezero aho ngeze ndashyize ganza hejuru ndavyemeye amahoro Yesu atanga aruta ayo abana b'abantu bo mwisi batanga. Okay. Alo Lidi, ni sawa? Hala yanga. Uze? Alo. Hari mishoboza kunterera umwana? Sa? Alo Patrick. Uvuye ngaha? Oya mbwira yakumbaza ati uvuye ngaha?
haye ndamubuze wo nanzi ko wowe umutwaye nyaruka umfashe kumurondera ndamubuze ndakwinjiza unyaruke ndakubaza byinshi nyaruka ubona ngo amasano cyari ikintu nibutse mw'ijoro ryakeye nagize indoto. Izo ndoto ntuntwenge ibintu uri kumbwira kuri telefone n'ibyo cyangwa ni inzozi za byari usanzwe ukina cyane wowe? Izo komedi bakina zimeze gute? None se bimeze gute mbwira byagenze? Nakubona buze umwana. Nakusoma mubuze ushinzwe icyaha ngaho. Ubu umwana gute wowe? Reka kungora. Ndagusabye uzarishoke mu kibazo mpuzanico giteza. Kandi umbabarire. Nabuze umwana kandi numva mbabaye umutima wanje. Kukubaza ukuntu wabuze umwana no kukugora mu mutwe. Urumva nangiye gusenga ndamushiranga hama sinzi kana ngiye kuraba hari inyuma. Ndagisanga bamutwara. Rero tuma nago telefone ndakubaza kandi bose nababajije mu bwavyansi bambwe ko tahantu umwana ari hariye. Narombe ahantu hose hose nabuze. Wabajende nande? Nabaje ababanyi na telefone inshuti zange ntacu ndaguhamagara nibaza ko utarashika ngaho. Umuntu wa mbere wa telefone nyene ndashaka kumumenya. Icyo cyo kibazo uko akinira kumenya twende kumenya ikibazo aho umwana ari. Ngenda koje umuntu wa telefone ngambere. Nakushaka kumubwira wowe. Umviriza abo ni inshuti za telefone n'ivyo navyo nibiki kurambaza. Kuva telefone n'abatelefone ndabaza umwana. None n'ibindi n'ibintu umbaza byinshi ngaho. Nkeneye kumenya ikibazo cy'umwana ahantu kiri. Ibyo si bikenewe cyane. Mbabarira ko kuntera stress. Hashize iminota ingahe bibaye? Haciye amasaha 2. Kana nako nawe watevye. Hari ikintu ushaka kumenya n'ikimwe. Ni gute ibi bintu bije bihurirana? Warambwiye ngo uzankana umwana. Uzamumeza ngo nzicuza ngo nzagira buri kintu cyose. Birangiye utumwana yabuze. Umwana yabuze. Aha. Urabona ko ndi kijuju rero. Ubwo waje kumutora kugira ngo usubire kumfasha n'ikintu na kimwe mbura umwana mure n'ibintu. Ivyo ntiwabigize kubera iki? Ndagusabye mu mwana wanje. Basi ufumira kumfasha ikindi cyose ngo mu mwana wanje. Ndakwinginze Patrick mu mwana wanje. Ubona ngewe. Ndagusabye mu mwana wanje je nta bintu birebire tuvugana. Ubona ngewe nshaka kugira icyo ngukora nagutwara umwana. Wowe uri igiki se kubyo nakwitwaza umwana uri igiki wowe? Wowe uri igiki? Umviriza. Naho ndagutinya mbona ndakubahuka. Ndakubahuka. Naho nkubaha. Mugano ndakubahuka kandi bishatse Urakoze stress. Ahubwo zanira umwana wanje byoroha. Wenda kwizere kweli. Kigemeze. Neza mutware wanjye. Ngamwisa byagenze bite? Ngacana umusimanire. Ko umuntu wateye umutwe niki? Niki? Byagenze bite? Papari, waje ko hari akaje naguteguriye. Kaje gutegurira iki? Ntakubonye nta nakubaye koko. Tayi mutwe wari wawutaseho. Reka ubutengewe nigaramiye aho ngaho. Papari, erega buriya nagutekeye n'umukeke. Ngwino nakabugari karahari.
kandi biratungana. Urira uragapfuta uriye biragusha. Izaba atari indoto zifise ikintu zivuga ivyo ari byo byose noba nimirije kuba umusazi bazi yuko narose. King Sabas, tega ugutwi mvugane nawe naguhindura izina kuko ndi Imana ikura ku cavu kicarikana n'abakomeye. King Sabas, shika mushiramanga kuko ndi Imana itora idatoranije ku butoni igatanga idatoye ibiteka. Naguhaye kuyobora rino hanga ngira nkubwire akarorero keza ungarurira imitima yababaye. Uzoyoboza ukuri uyoboza ubutungane ku ngoma yawe abantu bazogubwa neza imirimo izokwera habe umugisha ngoma yawe izorangwa n'amahoro n'amahoro. King Sabas uzobana nawe uzokenyuruza inkindi z'abami kugira ngo ngukenyeze maze abantu bazogwa mu ngaruka mbi z'ubuzima bakwegewemo n'abababanjirije. Tuzosabwa no kwama wumvira ukanubaha Imana guteye iteka hama ku kirimba habe gicaniro mwami muhimbaza munatazira umuremure zogwana n'abakugwanya gukenyeza ukunesha. Indoto zikaguma zikurikiranya ariko ndibuka ubwa mbere Munyana nasa ko tuganirira imbere y'abavyeyi kuko rimwe na rimwe hari ibindi bintu usanga ari banga. Munyana nta kuntu twabandanya kwihatira mu rukundo twasutswemo n'abavyeyi kugira ngo tubanezereze. Wanyemerera nakwisabira akantu. Ndashaka umburi ikintu cyari cyo cyose wifuza ko ndaguha cyangwa ko ndagukorera ndakigukorera, ariko nawe unyemerere umutima wanjye ugume mu kibanza cy'ubwugamo aho waronsa agatutu aho sahandi ni kwa kige. Uca unyemerera ubwira abavyeyi yuko utagikeneye kubana na King Sabas, ahubwo wifuza kwibanira n'umutima wawe wahisemo. Mwico gihe uzoba unkoreye ikintu ntazopfa nibagiye mu buzima, kandi ndakubwiye ikintu icyo ari cyo cyose wanyumva. Ikintu icyo ari cyo cyose wifuza nanje ndakiguha. Nta kuntu twaguma mu rukundo rw'amasezerano y'umwami ari we data hamwe na so wawe. Ngiye ndose cyo nifuza cyose. Egome nta kindi nifuza atari ko kunyugurura umutima wawe nkibere hakaramata maze nta mudasubiza mu buzima bwawe. Ega icyo ntarakubwira buryo sinagukunze kubera amasezerano y'umwami ari umuvyeyi wawe, hoya ahubwo nasanze warajuba mu mutima wanje ndaguha ikibanza gikwiriye. Rero ubinkorere nico cyo nifuza. Munyana ugira umbwira yuko atabandi basore bagukunda bashaka yuko mwobana akaramata. Ndakubwiye ko tabahari n'abankubesha, ariko nabwiye ko mfise ikibanza kimwe mu mutima wanje. Ico kibanza nico nicabo. Mviriza Munyana, kunda ugukunda kuko ukunda akunda uwundi. Nta mpamvu nimwe ihari yo gutakaza umunezero wanje, kandi umunezero wanje uri muri Kigeme. Nizere yuko ntahuye, niba utantahuye naho
wemere kandi witegure ko wazi umutima wawe igihe cyose ngo urindire King Sabas. King Sabas, munyana wabise mu munezero wawe ubeho neza. Murakoze. Meze neza rero. Ego turashima Imana. Naje n'amahoro. Hanyuma rero ujye kibabaca umutima kizindura amaguru. Kuva umunsi wa mbere nkubona umutima wanje wabaye nk'ubonekewe. Guhera ico gihe ubwenge n'ivyumviro bisa n'ivyimutse vyimukira iwabo, kuko nemeza neza ntakekeranye yuko ari we munezero wanje. Ndetse si ivyo gusa, numva umengo niwe wombera ijuru rito ukambera paradizo yo mw'isi. Rero Kigeme, nagira ndagusabe ukugira kandi nyemerera. Urazi yuko ngiye kwimikwa kugira ngo mbe umwami. Uwo munsi nawe uronka amahirwe yo kwitwa umwamikazi wa King Sabas. Nyakubahwa, jewe none nyakubahwa, ibyo mva byoshoboka? Ahubwo ndakubaze, niki kicotuma bidashoboka? Igikunda n'umutima, uwo mutima nawe naje ndawuzanye. Ibi ndiko ndavuga si amajambo y'akanwa, ahubwo n'amajambo y'umutima. N'umutima umaze kurengerwa n'urukundo rwawe. Akanwa kabaye nk'intumwa gusa, kariko karashitsa kongera gaserura ibibogaboga mu mutima. Ahubwo bega wa mwana wawe arihe? Ari ngaha. Irashitsa? Ego. Irashitsa? Irashitsa? Inguramutse umushitsi. Oh wow. Mwana mwiza cyane. Irashitsa? Isawa? Imeze neza? Okay. Uraberewe? Wagira uje? Oya yarahanye. Uriko ukora iki? Uriko urakina? Ugatwenga unezerwe sivyo? Ndakore ko bandanye ukina. Ariko rero ubunezerwa sivyo? Abandi bana. Urabona abandi bana ukuntu banezerwa? Sivyo? Sawa. Genda bandanye ukina mwana. Kigeme, umwana wawe sinzi impamvu igihe cyose ndamubonye numva umenga n'uwanje.
reka ibyo mwana tubyihoze hanyuma sinshaka kuguhatira mu rukundo reka ndaguha akanya uvyumvire cyane ariko umenye yuko aya si amajambo gusa ahubwo nipfuza gufatikanya nawe mu kuyora ry'ihanga. Ikindi cyanezereye nuko numvise ko umuntu asenga kandi nanje umwami Imana ntoranije yansabye ku gihe cyose igikorwa cyose noshaka gukora nobanza kugisengera nkakimuragiza. Ubwo rero reka ndakureke usigara byiyumvirako hama Kirezi yakura mu kice. Sawa murakoze cyane kandi mu mwanda mukirize Kirezi urashitse. Mimi. GNFILMS, God of Films, double favor without limits. GNFILMS, Good News Films, Double Favor Without Limits.